ni wa musuku wanyu kandi Claudine abona Imana shingiro sororezo intaravuga butumwa ya sororezo. Reka mbararikire kugira ngo nubundi mwongereye muze kugira ngo dufashikanye hamwe mu kongera kwibukanya bimwe mu bijanye n'amahitamwo ku cigwa kivuga ngo umwigeme w'agaciro. Reka dusenge. Yehova mwiza gitandara kizima, abakobwa bawe turi imbere yawe tukweretse amahitamwo kugira ngo nubundi ahacu habure amajambo meza re tugiye kongera kwibukanya ubane natwe, turagusavye mu izina rya Yesu. Ego mwamaze kumva umutwe w'icigwa uravuga ngo umwigeme w'agaciro, umwigeme w'agaciro, umwigeme w'agaciro. Mbega ameze gute? Twisunga ivyanditswe vyera. Mbahamagariye rero gusimbira hariya muri Eseri 2 ni gushika ku murongo wa 19. Ni inkuru ndende sinoyivuga, ariko nigihe hari itoranwa. Eseri yatoranwa ku mwami kugira ngo abari wazomubera umufasha. Kubafise umwanya muze gutora igitabo musome ijya nkuru, murabe imico n'akaranga mu by'ukuri Eseri yifashe agera ku rugero rwo gutoranwa akaba umwami, umugore w'umwami. Si ibintu vyizanye uko, ahubwo vyari ibintu vyari bisanzwe biri muri we kuko nukundi nuko yari yaranatozwe jwe nuko yari yaranakuze, bituma mu by'ukuri aba umugore w'umwami, umwigeme w'agaciro. Ari hehe? Ameze nka Eseri. Dusimbire muri cya gitabo Urugo Kristo, guhera kuri za mapuro kuva kuri igice cya 6 n'igice c'7, 8, 9 niho hari amajambo kandi naho adufasha cyane kuranga umwigeme w'agaciro. Mbega arabaho muri bino bihaho vy'iherezo? Barabaho cyane gose, ariko ni umugwi mutoya cyane, ni umugwi mutoya cyane, ariko barabaho. Kunze kumva abasore benshi bakunze kuvuga bati mbega hariho abakobwa mu by'ukuri muri kino gihe bafitiye inkuru nziza. Abakobwa barahari ariko ni bake, kandi nuba muri Kristo Yesu amusore we uzomubona umukobwa. Barahari. Yesu acahabwa icubahiro. Haleluya. Ugereye gusimbira hano mw'ivyo bitabo turiko turaraba na cyane cyane nkuko twavyumvise mu gitabo Urugo Kristo. Mbega umwigeme ageze guhitamwo uwo bazobana aba ameze gute, canke aba afise imico imeze gute? Nababwiye ni inkuru ya Eseri 2. Uyisomye neza witonze ugaca ukubitira hariya mu gitabo Urugo Kristo, urabibona neza ingene mu by'ukuri umukobwa ingene akwiye guhitamwo n'imico imuranga. Mu by'ukuri ushobora kwibaza cyangwa ukambaza ati mbega umukobwa ageze mu bigero n'umukobwa aba afise imyaka ingahe, cyane urunganwe rufise imyaka ingahe? Abarundi nibo bayamaze ngo umukobwa akura areshwa, ariko mwumve yuko tugiye mu kijambo ry'Imana rivuga ni icyaha gikomeye. Nimba mu by'ukuri wa mukobwa we uhereye ku myaka 12 ureshwa, kandi ugatanga urukundo guhera kuri iyo myaka, wumve yuko umaze gutangura nabi. Bizona kugora umaze gushika muri vya bihe byo guhitamwo,
umaze kumva yuko mu by'ukuri hageze aho n'ubundi nawe ukwiye gushinga umuryango, umaze kumva yuko bizokugora, nimba hari ahantu henshi abakobwa benshi bakomerekera, nimba hari ahantu henshi abakobwa bava ku Mana, ni guhera kuri iyi myaka ya 10, reka mfatire ku 15 gushika ku myaka ya 20. Niho abakobwa benshi mu by'ukuri bakunze gutakarira, ugasanga bariko barakorana na rije baba bari muri ya myaka mu by'ukuri ya yindi usivye gusa Kristo wenyene abari bakwiye kuyikontorora, ya myaka abavyeyi bananirwa, ya myaka inshuti, abagenzi, amashengero, igihugu usanga vyamira mu ngorane. Niyo myaka ndababwiye mu by'ukuri ni imyaka mibi, mbere mpamagarira abigeme benshi kugira ngo babeho maso, maze kugira ngo n'ubundi badasanga bariko baragwa mu mitego. Imana yacu tugwanirire cyane. Mbega ko wifuza kuba nyina w'abana, ko wifuza gushinga umuryango, koko urabibereye? Koko urabibereye? Niye stage urajamo uboreye ko ico kintu mu by'ukuri umaze kukibera, umaze kubona yuko mu by'ukuri ugiye kwitwa nyina w'abana, ugiye kwita umuntu agiye kujera urugo, umuntu agiye kubaho, kuko ngo ijambo ngo kwitwa kugushinga umuryango ngo ni gifise hanini umuvyeyi w'umumama. Iyo umaze rero mu by'ukuri kumva ko ico kintu gikwije, mbega koko guhitamwo gute? Urashira Kristo imbere akaba ari we guhitiramwo? Mbega cyane ukoresha amaranga mutima nk'uko umuhanuzikazi yabivuze, ugasanga mu by'ukuri uriko uritwararika cyane ibihimbaro. Ngira ikosa rero, ikintu dukwiye guhanura nk'abigeme mu by'ukuri aho usanga kenshi abigeme dushaka guhitamo dukoresheje amaranga mutima. Bafitiye inkuru nziza uyu munsi yuko ibishobisho ibigumbagumba amaranga mutima guhitamwo ivyo bitsinzwe mw'izina rya Yesu Kristo. Ahubwo duhamagare Kristo, tumugire nyambere, maze mu gihe tuba turi mu mahitamwo tugire amahitamwo meza, kugira ngo ingo zacu zo ingo zihimbara Kristo, maze ubwo agizo bagiye ugaruka tuzotahe ubwami buhoraho. Izina ry'Imana yacu ragwicobahiro. Reka rero mbabwire ingingo kenshi abakobwa bakunze guhitamwo nabi. Rimwe, turakurikiza ibintu biboneka, bisayangana, ibintu tubona bigaragara, ibintu bifadika. Umuhungu arambara neza, umuhungu afise amafaranga, umuhungu afise nziza, umuhungu n'umuntu yiryohera, umuhungu n'umuntu mu by'ukuri atibanira, haba mu byaha by'ubusambanyi, haba mu by'ukuri mu bintu nyene vy'ibinezaneza, na cyane cyane mu binezaneza vy'isi. Ugasanga kesha abakobwa ico kintu mu by'ukuri turakunze kubihagararako cyane iyo turi mu mahitamwo. Ugasanga mu by'ukuri mbere tugiye no gukora ibintu bibuzanijwe n'ikijambo ry'Imana rivuga. Sindeya kandi ndabihamya neza kuko kenshi birakunda kuba, ukanasanga abakobwa benshi kuko wakunze umuhungu ukumva yuko yo gutwara, maze ugasanga uri kuragenda kuronderera amashakiriro ku mugwanizi Satani, ari naho cyane cyane zose usanga muri kazoza ingo zisambuka ku rugero rwinshi. No bahamagarira ko mukobwa urondera umugabo biciye muri iyo nzira, wumve yuko mu by'ukuri urugo rwa ntabwo ruzigera ruhera. Ubu urwo rugo ruzotegerezwa gusambuka, kuko bijya bintu muha birafise igihe bizohererako, maze usanga uko yagutwaye kubera ibintu wamushizeko bitumye atarukundo ruriya rw'indani, ruriya rubwirijwe n'ivyihuye n'umubiri wiwe vyagiye bimugaragarako, kuko wowe wakoresheje iyo miti, kuko wowe wagiye kurondera ubufasha kuri Satani, ntabwo wigeze uhamagara Kristo kugira ngo aguhitiremwo. Waje usanga urugo rwawe rwamiramwo induru, utanguye kwicuza kandi ari we watanguye nabi. Imana tugwanirire cyane. Niyo mpamvu rero no mu gihe kandi tuba twakoresheje amarangamutima nk'uko umuhanuzikazi yabivuze, mu by'ukuri bizotuma muri cya gihe umuhungu iyo wamushimye wakoresheje yuko ushaka ufise ibintu, mbega bimaze guhera koko wamukundiye ibyo afise, konzi ubuzima bw'isi budasezerana, koko uzumva ko ushikamye
ubutakironka vya bintu uzosanga satani yagwaye agatima ko gutangura kurenga ibigo mu gihe n'ubundi wowe ivyo waharanira utari kurabironka. Imana itubabarire cyane. Nico gituma rero ni ikintu cyo gusenga cyane. Umaze kuva mu vy'ukuri kumaze kugera muri ivyo bigero, hamagara Kristo abari wa guhitiramo, maze namara kuguhitiramo mu vy'ukuri uzohitamo neza urugo rwawe rukubera umunezero, rukubera n'umugisha, kandi urwo rugo rwawe rubere n'icitegererezo abandi amahanga aza kwigirako. Nimba hari ikintu ciza mu gihe uzobona abantu baza bavuga ati mbega wowe bigenda gute, uca wumva kuvuga ati Yesu wanje nahabwa icubahiro. Ariko mu gihe urugo rwawe mu by'ukuri rutuma umuryango w'umuhungu, umuryango wawe wa mukobwa wawe ndetse n'ishengero rigira ikibazo, n'igihugu gushikaho gishikirwa, uca wumva yuko mu by'ukuri ijuru ryo riravye ngo bifata mu maso abamarayika b'ijuru ngo bagize agahinda bakanga kuraba biriko birabera muri urwo rugo. Ariyo mpamvu mbahamagarira abigeme beza, mu gihe tuba turi mu mahitamo twirinde gukoresha amarangamutima. Izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Mbafitiye inkuru nziza ko uyuhera uwo munsi, nimba ushaka urugo rwawe ko ruzoba rwiza, hamagara Kristo bariwe aguhitiramwo. Mbega koko mu gihe uri kurahitamwo muzobana, urahamagara Kristo akaba ari waguhitiramwo. Umuhanuzikazi yarabivuze neza ngo mu gihe ubwira kuraraba muri ziriya mpapuro nababwiye gora muri biriya bice guhitamwo neza uwo muzobana, ugiye hanya guhera ku gice c'indwi, mu by'ukuri ngo ni ikintu cyo kugabamo cyane, ngo mbere nimba wasenga rimwe ukwiye kongera kwirindi kugira ngo satani, nimba hari ahantu satani yivanga, kunze kuyibona kenshi rimwe na rimwe, benshi barakoresha ibimenyetso, ariko ibimenyetso nivyo kugabamo cyane. Satani nawe abikoreramo cyane kandi akakwereka ibisa navyo. No mu gihe uzabamo ivyo bimenyetso, ongera ugende usiguze Imana, urabe koko uwo muntu mu by'ukuri ko ari we cyo kimenyetso Imana yaguhaye ko ari ico. Ariko mu gihe uba wamagaye Kristo ugasenga ubishizemo amanga, ugasenga ushizemo inkomezi, bizotuma mu by'ukuri Imana iguha urugo rwiza. Ngiki kindi kintu kosa abakobwa benshi bakunze kugwamo, ugasanga umusore aragukunda kandi aragukunda n'umutima wiwe wose, mugabo we nawe ugasanga n'umukunda nawe ufite uwundi musore ushaka gutwara. Abarundi nibo bayamaze ati kunda ugukunda kuko ujya ukunza kunza abandi. None we kubera kugenda gukunda ubutagukunda kandi hari uwo uri aragukunda, wirinde mukobwa gukunda umuhungu atagukunda. Niho hakunze kwaduka imivurungano, waje usanga rimwe na rimwe kubera n'ubundi dusanzwe twebwe hariya kandi kantu izindi nkomezi dufise, na cyane cyane mu kurenga ibwirizwa ry'indwi, ugasanga mbere uragiye urateze n'imitego ku muhungu kugira ngo wewe maka profite uwo muhungu maka gutware. Ugasanga muri ngiye mu cyacu usambanye umuhungu mbere we ntana bitahure, mbere niba uwo muhungu asanzwe ari umuhungu ari umutamiramana, ukinjirira hajya nyene mu bijanye nuko ari umuvugiramana, ukaca ugenda kwiyoberanya ukihindura maraya w'umuco kandi uri maraya w'umwijima, mukinjira mu vy'impwemu ukagenda mu vy'ijambo ry'Imana. Wa muhungu nakibaza ngo muriko muraganira ivy'ubwami bw'ubugingo buhoraho, kumbe wowe ufise ikintu uri kura profita. Nimba hari ahantu abahungu benshi badafitiye inkomezi, ni kurenga kubwirizwa ry'indwi, mu gihe n'ubundi wigira derira umaze kubona inkomezi ziwe aho ziri, satani nihadugira bigatuma mu by'ukuri usanga muri ko muragwa mu vyaha. Hama muragwa muri ivyo vyaha ugasanga umuhungu avuze nta kundi reka ndabigenza ukunyene. Umuhungu nta rukundo na ruto yagufise. Mbega urwo rukundo atigeze kugaragariza, yarafise uwundi afise ku rukundo azoruzana mu bana. Urukundo rwa mbere ni mu gihe umuhungu atangura gukunda mbere wowe atani ikintu na kimuzi. Haleluya. Kunda rero ugukunda, ujukunda akunza abandi. Ngaho rero aho duhushiriza imigisha, ngaho rero aho duhushiriza iminezero, ngaho rero aho dutangurira nabi, ngako kaga kababaje kandi gateye umubabaro n'inono. Mu gihe umukobwa wanka gukunda ugukunda, wowe ugakunda utagukunda, Imana itugwanirire cyane. Ico inkuru nziza renda bafitiye ni bakobwa beza, mu gihe ugeze mu bigero hasenze, manzi urabe rero uwo muhungu koko
mbega nuko ufise ko umugambi mwiza nuzotuma mu rugo haba umunezero, imuhira igwara urukundo, n'umuhungu azotuma mu by'ukuri umuryango wawe n'umuryango w'iwabo babaho bafatanye mu bumwe n'amahoro n'umutekano. Ni umuhungu mu by'ukuri manzi urabe neza ushishoze neza, mbega uwo muhungu arubaha abavyeyi, mbega uwo muhungu mu by'ukuri arasumira abavyeyi, mbega uwo muhungu mu by'ukuri abanyeneza n'abashikiwe, mbega uwo muhungu mu kibano biri gute, mbega uwo muhungu mu by'ukuri ni umuhungu ahesha izina rya Kristo, mbega uwo muhungu mu by'ukuri ni umuhungu w'imico myiza, cyangwa ukoresha ati kafise amafaranga, cyangwa ukoresha ati ujya ko mbona mu by'ukuri tuzoja mu birori bitandukanye ndabona ubu tuzobana mu mahoro n'umutekano. Ndaguhamagarira kugira ngo uwo muhungu yakurondeye genda uje ku mavi nk'uko umuhanuzi bivuga ngo wongereko uko wahora usenga, maze kugira ngo mu by'ukuri mu gihe uhitemo neza. Abahungu beza barahari, abahungu beza mu by'ukuri muzokubaka amahoro n'umutekano, abo Kristo yarabashizeho bariho, kandi izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Ongera ushishoze neza urabe, kuko uwo muhungu ni uzoza kugukuza mu buryo bw'impwemu nimba uri umukobwa usenga. Mbega nimba ugeze ku ntambwe iyi uzokomeza kuduga ku ntambuko cyane n'uje kugufovya, nibyo kugabamo cyane. Mwigeme mu by'ukuri nimba uri umukobwa w'umutambiramana ugasanga mu biyago murimo uwo muhungu ariko arakubwira ngo ivyo je navyo nzihanganira nitumara kubana, wumve yuko hari ikibazo, mbega nutakorera Imana koko uwundi muntu ugiye gukorera ninde? Ariko ni ibintu byo kugaba cyane, kuko muri bibe turimo hari abagore benshi bitiranye ibintu, ugasanga rimwe na rimwe agomba kwitwararika ubuzima bwo mu vy'imhemu, agaca agomba kwica uburyo bujanye n'ivy'umubiri, na cyane cyane yashingano yahaye saho ndiko ndavuga mu gihe usanga uwo muhungu hari ibintu byinshi agomba kutuma wokora, kandi wari warahevye kubwa Kristo vyari, kuko Paulo yarabivuze neza ngo byose turemererwa kubikora, ngo ariko siko byose bitugirira akamaro. Nuko ucugenda ukaraba nayo ubundi twobikora kandi twobishobora, mugabo ko bwa Kristo ngo hari ivyo tubwiriza guheba. Ucumaze rero ukaraba neza uwo muhungu mbere bwa muri mu biganiro koko mwifata gute. Icyo gituma rero mbahamagarira abigeme beza no mugiye mwamaze guhitamo senga cyane kugira ngo Imana ishikare kugwishurira, maze ubone ko umuhungu tuzobana cyangwa ntituzobana. Wirinde kwibanira, wirinde komekereza kubyubona bitazogenda neza. Bigeme beza, kindi kintu no bahamagarira twirinde kujya kazoza muri kubu, izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Kandi kindi no bahamagarira abigeme, hari ikintu mu mahitamo twama twirengagiza icyo umuhanuzi yabivuze. Uri kuraraba ngo genda umanze ubaze imico y'uwo muntu, umuco y'uwo muntu ubaze abantu, maze umaze kubaza abantu nguhamagarire nebo Mungu yagushimiye ko umuhanuzi abivuga naze mu muryango maze avyerekana. Ariko n'ibintu byo kugaba cyane abahungu b'imisi y'iherezo n'abantu bamwe bataracika kuri kamere, ugasanga umuhungu mbere nanaguhenda akakubwira nzozi wanyu mugategura ibintu, ariko ugasanga uwo muhungu mu by'ukuri nuza kukirisha umutima wawe. Ni ibintu navyo byo kwirinda cyane, ugacishoza neza uwo muhungu muri kumwe. Ariko kenshi yo wemeye umuhungu ujya gukunda Kristo arabibamwe, ariko mugiye ubu uri kuremera ko utagukunda ari wabigukorera, uzosanga kenshi imitego yabaye. Reka rero Imana iduye guhitamo neza, tube nk'aba Debora, tube nk'aba Naomi, tube nk'aba Rusi, tube nk'aba Orupa, tube nk'abakobwa mu by'ukuri bagenda bakora ibyiza nk'aba Leya, tube nk'aba Zipora, tube abakobwa mu by'ukuri b'intwari, maze mu by'ukuri ibyo tugenda dukora byose bibe ibikorwa byiza bigenda bibwirizwa, ijuru rigenda riraba maze ijuru rikishimira. Kuko mu by'ukuri mu gihingo zacu zitabaye neza, twahisemo nabi, uzosanga kenshi abakobwa benshi ingo zabo zisambuka, ugasubira iwanyu. Nibari ikintu kibi
kitaryoshe kitanezereza abavyeyi ni mu gihe umukobwa warasohotse kongera ugasubira iwanyu. Urumva ko ari ibintu mu by'ukuri bitabereye. Ariko rero ndahamye neza nimba mu by'ukuri ko uba wahisemo nabi Satani yarivanze muri ivyo bintu, jya ku mavusenge n'ubundi Kristo wenyene niwe mucamanza wacu. Ariko wumve yuko mu by'ukuri ni vyiza iyo umukobwa yagiye agasohoka urugo yasezeye umuryango usubira iwaso. None umunyazabera yavuze ati wewe wa mukobwa we ibagira inzu yaso, ukwiye kuyibagira. Ivyo hariya niba bikuraba ivya iwanyu uguma wibuka ivyo iwanyu n'umugabo iyo ugiye. Ariko rero kenshi rero uca usanga kenshi bivanye no kuba warakuze cyangwa no kuba waritoje no kutaba warahaye agaciro ijambo ry'Imana rivuga, wamugomba agatima kuguma uraba inyuma. Mwico gihe rero uzosanga ubaye nka mukaroti ukaguma uraba ivy'iwanyu, uzobiri kurinjira nabi wamwigemewe. Izina ry'Imana yacu rage icubahiro. Reka rero Imana iduhe guhitamo neza, iturinde gukoresha amarangamutima, iturinde gukoresha ibihwanye n'ibyo kameremere y'imibiri yacu ikunda, ahubwo dukoreshe mu mahitamo yacu ibikorwa bibwirijwe na Mpwemu w'Imana, maze twemere ko arivyo bituyobora, hama duhamagare Kristo atubemwo. Bizotuma duhitamo neza, maze tumaze gushika mu ngo ijambo kwicuza nizito tugaragara ko. Haleluya. Nje ndabasabira nanje nisabira ni mwizina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Uragize neza Mwami Imana yacu, ubwo twamaze kumva ijambo rivuga ngo umwigeme w'agaciro. Umwigeme w'agaciro do kuba bigeme b'agaciro. Mu gihe tuba turiko turahitamwo duhitemo neza. Mu gihe tuba turiko turahitamwo uturinde amarangamutima. Mu gihe tuba turiko turahitamwo uturinde umugwanizi Satani kuduhitiramo. Mu gihe tuba turiko turahitamwo uduye kwama tuba imbere yawe kenshi nk'umuhanzikazi wabivuga, kugira ngo n'ubundi ntiduhitemo dukoresheje ibishobisho, ahubwo duhitemo dukurikije ibihuye n'ubugombe bwawe. Maze Data mwiza, mu gihe tuzoba tumaze gushinga izacu, ingo zacu zizoba icitegererezo, ingo zacu zizoba amajuru mato, ingo zacu zizoba muzoragwa ubwami buhoraho. Ivyo nivyo dusavye kandi twizeye. Mu gihe tuba twaguhamagaye, mu gihe tuba tugufise, mu gihe tutifuza kukurekura nk'uko Enoke wagendanye ngo nawe, maze rero tukagufata